DFTV. Tunda juhudi. Baramukije mwese mwahisemwo kudutega yompi ndanabaha ikaze muri kino kiganiro c'ugwaruka cyo kuri radio Isanganiro kibayagira kubijanye n'imibereho y'ugwaruka na cane cane ibibazo bibahanze ni mu ntumbero yuko vyotoregwa inyishu. Kuri uyu munsi rero tugiye kubaganirira ivyerekeye n'ugwaruka rufise imbonesha kure zo ku mbuga ngurukana bumenyi canke web TV mu gifaransa. Aha rero nkaza kwakira bagenzi banje dusangiye umwuga wo kumenyesha makuru basanzwe bafise izo mbonesha kure. Kino kiganiro mwagiteguriwe na Jewe Marie Claire Kazeneza, utuma amajwi abashikira ni Innocent Bibonimana. Isanganiro Tudatevye rero reka twinjire mu kiganiro nyezina nakire abatumire turi kumwe muri studio za radio Isanganiro. Ndahera ibubamfu bwanje Nyamurangwa Fani canke DJ Fani afise imbonesha kure ikorera ku rubuga rwa YouTube ndetse na studio akaba n'umumenyesha makuru wa televiziyo y'igihugu. Ndagwaye ikaze Fani muri kino kiganiro. Murakoze cyane. Murakoze n'abari patwumviriza kuri radio Isanganiro. Ego ni sawa. Ego cyane. Na bivuze neza. Byose yego nitwa Mponyene Nyamurangwa Fani. Yego abafise TV online DFTV 257 kora kuri YouTube hama nkabandi mumenyesha makuru wa televiziyo y'igihugu mu gisata cyo gutorokanya ibiganiro. Yego kaze kandi muri kino kiganiro turi kumwe kandi na Isaac Mani Kurakure n'abafise imbonesha kure ikorera ku rubuga rwa YouTube Isaac TV. Nawe ndamuramukije ndanamuha ikaze dusangira ikiyago cuno musi Isaac. Ndabaramukije radio Isanganiro turabashimira kuba mwaduteye iteka kuba twaje no munsi mu kiganiro ciza nk'iki. Ego nyuma yo kuva muri Buja Hit TV uno munsi Isaac afise web TV yewe. Egome hajya gutera imbere birakenerwa, gutera intambwe mu buzima bwa misi yose ni ikintu ciza cyane, abantu twese duharanira gutera imbere. Ego ikibazo ca mbere rero tudatevye ntanguriraho nahereye. Fani mwotubwira icatumye mwiyumvira gukora umugambi wo gushinga imbonesha kure zikorera ku mbuga ngurukana bumenyi, vyatanguye ryari rimeze gute? Mwijambo rimwe hari mu 2017 niho hari haje abarundi abari baje muri visite nga mu Burundi. Twicaye muri salo bonana ko ndashikiza ikiganiro kuri RTNB bavuga ati wa biganiro ukora byiza kube ki RTNB twi muri Amerika tutayikurikirana. Ndababwira ati ubwo boni ngani ni buryo butaragenda neza sino uciye kuri nahaye link wacako bavuga ngo ngari gibona na gitabona cyane yumvira ate ndakwiye gukora ibiganiro biza birashikira n'abarundi bari hanze y'igihugu surtout kubera nasanze kandi hariho n'abarundi benshi bari hariya. Nitwa ko ari umurundi yavukiye mu nkambi muko asanga ntazi Burundi yo buri ntazi ibirangwa mu Burundi umbo yabo bose ari nkeneye kubakora ko ndiyumvira gukora ya YouTube channel kugira ngo ndashaka ibiganiro nkuye muri RTNB ndabishirako hama bipasa. Kandi ngo DJ Fani ivyo kumenyesha makuru yarasanzwe abikunda cyane kuko ngo ku myaka 6 wari exist jewe ku myaka 6 nari nziko nzomunyisha makuru na ibintu nakunda cyane ndibuka namarata nzako karorero sitofunda karetse kubera n'ikintu cyambaye ko fisi imyaka 6 narafata cassette nkashira mu radio nkafunda kuri recorder nkifata amajwi nkumva ukungera iryanje numva ukungera iryanje zizosohoka mu bene gihugu nkavuga nitwa Fani muriko murankurikirana kuri radio ngoma ndabashikirize nkiza ndiyumviriza ati wa kumbe iryanje rizomera neza rizogera abana ko ranyumviza kuko narabikunda cyane gose mbo cyantangira kuyikurikirana kuva nkiri muto rero. Kandi Fani indoto zewe zaragiye mu ngiro inyuma yo gukora kuri naho ukiri kuri televiziyo y'igihugu uno munsi ufise web TV ufise na studio. Ego turabigarukako kwa Isaac Classic. Ego nivyo simbeshe nuko nyine Isaac Classic. Okay, ikibazo ni caki ni nyine Isaac ryari
narakona kuri Bujahi TV mu nyuma ngo Isaac TV uwo mugambi nuwajyari wavyumviriye gute motivation nkuko dukunze kubivuga. Okay, je musanzwe ntarinze kurandira nta munsi numwe ndicara hasi nkavuga histoire yanje yo kumenyesha makuru nabyinjiyemo gute, ariko for real jewe maze imyaka 11 ndayikwijije ndi muri circuit yo kumenyesha makuru. So waciye hehe na hehe? Je naciye henshi, naciye muri Radio Salama nakoze kintu cy'umwaka n'inusu, naciye Radio Culture niho kwanza nagiriye n'amastage, naciye radio imwe yakorera online yitwa Classic FM, naciye mutuntu twinshi cyane muri twinshi, ariko rero mu nyuma yaho ndashima Imana yuko business canke novuga yuko TV ama web TV ariko aratera imbere, rero niho Bujahi bakibantora ati Isaac focus uzadukore, ndaza ndakora vraiment ndabashimiye cyane, baragerageje ku brandinga neza, ndakora cyane narakora cyane ariko nawe kuvumburana urabishobora. Iki kirundi menga arabantu kibabaza mu mutwe, ubuze ijambo kuvumbura umenga ari umuntu kijena mu mutwe, ariko ni kirundi kisanzwe gose, gisanzwe ni surprise, nijo bijya tuvuga kugira surprise umuntu. Rero jewe ngene byagenze kuva nje nkiri muto narakunda cyane journalism, narakunda cyane ibintu byo kumenyesha makuru, kandi je ndashima na mama wanje n'umuntu yambwira ati wewe uzomenyesha makuru. Narakunda kubaza sana, narifise ingeso nashobora kubona nk'akantu nkaja nkakabaza ko ibintu byinshi cyane. Mama rafisi yarakunda ibintu byo kujisha inkoko iki, none mama ibintu bikorwa muki ugwamfu ruvaye tubazo nyene twabana turi bize tunajena na wana shi amesha makuru rafisi ngine mukunda kubaza tuntu dukunda kubaza mukunda kubaza wala niko danje mu buke ndashima Imana indoto yanje, ahubwo je indoto yanje nukuri gusa ndashimiye Dafani ngaha yarantanze. Je nimvira ko ari nzogira studio nini imbere ya Fani, ariko ndashima nziza ko yantangure nushikanje, kandi turazi nje kuva kera nanje vision yanje ni radio nukuri, radio Isanganiro nkukuba yumvirize hese ndafisina Isaac TV tuzokumva ni radio, of course radio kandi na television. Isaac TV imaze kingana gute? Imaze amezi 2 ukwezi n'inusu ikirakora, ariko ndashima Imana ikirakurikirana ku rugero rudasanzwe. Ikirakurikirana cyane. Ikibazo ugereranije ushitse ku ma views angahe? Ungiza kuri etape ku musi umwe nshikana 10000 views, ndabona abantu 1010 ku musi umwe. Iki ni nishimira cyane, kandi ndashima cyane abantu bose bamfasha mugongo, kandi je ndibukana Fani ari mu bantu bakunda kuntera intege cyane ati bro we pambana. Je na inspiration mwe nakoye kuri musista n'umuntu apambana cyane abana sana. Urumva biri mu bintu rero byose byagiye biradufasha kugira tubanaye twiyungunganya. Nta bintu byinshi tuvuga ngo dufite ibintu byinshi cyane, ariko najya madon ni kujya gukundwa n'abantu, kutiyemera kudishira hejuru, kwicisha bugufi. Ego iyo ufise umugambi wo kwiyungunganya bisaba uburyo mwabukuye he, canke vyatwaye uburyo bungana gute nimba atari banga? Turazi abarundi ni dukunze kuvuga amafaranga kududurirako. Jewe vy'uburyo nkuko ngende bivuze sinobijako sinobitabako cyane, ariko ico nizera muri jewe, ico nizera nuko nizera yuko umuntu wese indoto yiwe bivana ku vyumvira, ufise ico ushaka gushikako ukagiplanifya neza uragishikako. Je mu nzu muhire wacu ndafise impapuro 200 nanditseko projet y'iradio na television. Uburyo bwose kuva muri 2010 iyo projet yose ndayifise uko. Mama randaje ati urasaze ama millions yakura, ati no mama ni buke bizoza. Web TV rero ni ikintu gisaba je kumbere ndabatwenze, jewe ndibaza n'abanzi barabizi, jewe natanga ikoresha telefone ivyo ama web TV. Nakoresha telefone nkagenda nkafata nka telefone nka film utuntu nkishirira ko buke, ariko nkabona yuko abantu bagenda bantahura buke cyahageraho. Urabona no munsi turafite tu materiel ni dukeya, ni muri bwa bumwe nyene umuntu atwumviriza, urako tukurira n'abantu benshi bari hanze, abantu benshi bari ngaha iwacu mu Burundi nyene badukunda, ati nukuri mwana uragerageza reka tubatera intege. Uburyo batubonye ati nawe reka tuze ngakugana tuyage mu inspire abajene benshi, nukuri turabishima nuko nyene byaje nta buryo bwinshi. Ego Fani
Web TV studio ibintu Fani ageze ko benshi vyarabatangaje na cane n'ikimenyamenya igihe ugurura studio yawe warasurprenye abo wari watumye kuko benshi muri bo ntibari bazi ico bahamagariye no musi Fani yakoresheje uburyo bungana gute Fani nimba atari banga wabukuye hehe Fani biragoye kumujene imigambi abajene barafise mu mitwe imigambi myinshi ariko bariyumvira mbega nico gihumbi nzogikura he Fani yabigenjeje gute Fani kwanza nkuko Isaac yabivuze Isaac sinarizi nuko muza kuduhuza mu kiganiro kimwe urumva izo etape yagera cyamwo nizo najewe mama yaransanga mu cyumba niko ndandika mwijoro kamwe we udasaze uzongaye ivyo bintu bigomuvize kurandika yani urashaka kuryama saa 8 z'ijoro kurandika imashini yawe kushikara haze yazaranyegeza ishajere y'imashini ya laptop akayinyegeza kugira sinze kuyatsa kuko narifise ikibazo yari imashini isaba kunkorera kuntuze kuri kuhana icometse mama akanyegeza shajere kugira arabiko no ruhuka yabona mengo ndiguma nkora mvaje ntago novuga ngo hari nje nicara nkavuga ati none uburyo byagenze gute ijya ni projet yari imaze imyaka 3 n'amezi 8 hafi imyaka 4 rero basanzwe bazi kuva mu 2014 ko nakorera televiziyo y'igihugu kandi rero nkorera rero umva inkozi hajya bakampemba narabika ngize nk'ikiganiro abantu bakagikunda bazumva mpuye n'umuntu yo ndakunda ibiganiro byawe n'ukuri tora ndagwifana rero cyambere sinwe inzoga sishaka kuvuga ngo ndavuye muri ngiye kwisorora ifana uranegera muvuye mu mirango ngiye mu kabare kwisorora ifana n'ikibaho ndose iryo jana ndaribika ko mbazi yuko rifise umugambi nzorikoresha nuko byagiye biza biraza gushikana bakanga kuri stade ya studio ego gusa mu vers la fin ngomba maze kugeza kure niho navuga ati mama ndagejeje hano kurira bico mwofasha abavyeyi bacu bari kutako bati je ndakunda umugambi mfise yani je na Isaac twabwagare dushikade hiyo mugambi vyavuze byose rero banyamega nije niko ndibona kuko najewe ya projet ndarota ndashaka kuzogira media nini kuko ikintu ca mbere urana je nkajewe ndakunda gusohoka igihugu nkagenda hanze y'igihugu za Tanzania Kenya Uganda so nararaba ama radio TV yabo ama studio yabo nkasangana ama studio atembere cyane ageze ku rwego rukomeye cyane afite technology ya hatari narabanga mu Burundi wacu nkabona nta kigenda urantegera ikino cyagiye kumbabaza gusumba ni gihe Jux yaje mu Burundi umuririmbyo muri Tanzania aje gukora show mu Burundi acagenda kuri radio iraho narinze kuvuga izina araho kuri ikiganiro acari fotoza ashira kuri Instagram yuko ndamukurikirana yishize kuri Instagram yiyo ngira ngo nko mu masegonde kuko je narayiravye nsoma ama commentaire 6 ngarutse kuri Instagram kugurabe commentaire aho zigeze sanga yayifuse kubera iki ama commentaire yakurikiye ama commentaire ngo ni Burundi aho ngo uri mu gisagara ingire demeze nkuko cyangwa n'injombe ntago bafite radio nkiyo bakatugereranya naga province kabo ka pure ranege kacupira nko kubya bavuga like nkikaruzi nkibwambara hari kure y'igisagara bavuga ngo yo cata niho batugereranya rero numva byose birandiye ku mutima ndavuga nti jewe n'ukuri ndakwiye gukora ikintu ndakwiye nkicara hasi nkiyumvira nkaza ndaraba uko bakora abandi nkagenda ngura igikoresho ngira ikinegera ku buryo hamwe mu nyuma niho nazampura kandi n'umurundi yaritavye Imana nawe nyene yakunda akazi kanje arambwira ati ukora akazi keza rero ndorabo kungene ninagaruka mu Burundi niyo muntu wa mbere atangiye kungurira kamera kuko ico gihe natora ibiganiro byo muri RTNB nivyo nashira kuri YouTube yanje rero kubira kuri RTNB dufite forma yacu ugitwaye kuri YouTube bacu usanga kangana nkuko ari ikiganiro ca Amerika gukorana na Natasha kiriko kuri YouTube ugiye kukiraba forma kangana uko gatoya cyane uranegera cyo gene yacyambye ati hagarika gukoresha iyo kamera je mpayenza hagarika gutoya ibyo biganiro byo muri televiziyo wanyu mpayenza mu Burundi je nzokuzanira kamera no muntu wa mbere kandi gushika nzigenze zo fena je ngwe nitayimana sinzokwigenda kwiba kuko ni umuntu yabonye how nkora arabona aravuga ati yumva rero sinzovuye gushika no masaha gusa no buntu bw'Imana kandi niko Isaac yavuze ukunda ikintu gifocusinge ntugikore kubera wabonye mugenzi wa gikode kuko ugikoze akiri muri passion yawe gituma ugenda uri develop buhoro buhoro utsitaye kuri aya ucugura je ndahageze igihe abandi bakobwa bavuga ngo sinzi kwambara
Fani ntiyambara neza gusa ngo nari ndibuze uburyo nuko yagusanga uburyo bwishije bwageze nari ifise ikintu ngamije gukora that's why nsitse no ku 2005 ntiyumvira kugura impuzu niyumvira ahubwo kugura ico kintu kugira nzogishikira yego iyo kamera uracayifise iyo niyo rero nshaka kuba ko nojyamika hejuru hafi y'umutwe yanje aho njyama ngira ngo nabo bahungu bankorera sinigira ndayibahereza ngo nimuyikoreshe ndumva mengo nije noyifata ndumva mengo nije ndaguma ndayigumije hafi kuri hafi yanje kabisa kuri web tv yawe Fani nibande bafise ikibanza kinini nibande novuga yuko uprioriza kurusha abandi website yanjye kwanda cyambese nkorera kuri politique ibiganiro by'ama declaration politique navyo nkorera ku biganiro by'ingabirano z'ugwaruka abarundi n'abarundi kazi abaririmbyi abanyatugenegene n'abandi nyene basanzwe nibo je keshi nkorerako bono ikindi kiganiro nkora ni ico kikuru je ndakeneye n'abarundi bari hanze y'igihugu bamenye uburundi bamenye ibiri mu Burundi sivuga ngo nkatwe twagiriwe nkaje je navuke ngaho Bujumbura mugabo abavyeyi banje bavuka ruguru iyo hageze mu buruhuko baratudugana papa yaratudugana iwabo tukaraba ibintu n'ibindi senga katwereka ngo iki gikoruku umva je byinshi naragiriye ubako ryo kubimenya mugari abana benshi twakuranye ngaha atazi ngo inka ikamwa gute utomubwira ngo abona izofi azibona mu isafuriya mu isoko bagenda kuzisuma mugatazi ifi zivahe bigenda gute abarovyi bahura n'ibibazo ivyo rero byose nivyo nkeneye je gukorako kugira abadukurikirana bose baguma babikurikirana bamenye ati mu Burundi hameze uko je ndakunda igihugu cyane barose ndagikunda Burundi ndabukunda cyane na nico gituma nkimfa nkeneye gukora vyiza gusumba kubandanya ndabumenyekanisha mu makungu twizere kuzobishikako Isaac wewe kuri Isaac TV nibande uprioriza cyane muri ivyo biganiro ukora ibiganiro byacu twebwe nkuko nyene DJ Fani yabivuze twebwe ibiganiro byacu ama TV yacu online ari hajya ama web TV yacu ari hajya kubera abajene bige abajene kandi apana abajene gusa twereke isi yose ngene Burundi bwacu bumeze twereke yuko abantu akazi atari ngombwa leta niyoronka amafaranga niyoronka akazi ko guha abajene bose nibikunda birakeneye yuko abajene rero bakrea emploi bakrea tuzi bakora ivy'iwabo ariko bagerageze babikorane urupfasoni babikorane iterambere ariko kandi ibigane byanje kenshi bihagarara mu bajene cyane mu bajene abajene abapapa babona Burundi bwacu ngene ibintu bimeze baryoherwe batwenge cyane je rabye bigano byanje byinshi n'ibyo gutwenza ndagirisha n'iganiro kenshi ndashaka kire butuntu twenza abantu batwenge baryoherwe kubera yuko turi muri stress ari umuntu usanga yibereye za Omani za Saudiya za hehe muri Amerika he n'ahandi usanga abantu biruhiye muri bihe bari muri oh my god ubu ama TV online je bamambwira ati ahubwo we na DJ Fani mani bahezage uko muraduteramisha urumva tuma tubaryohera tuma tubereka utuntu twenza turyoheye ijisho urumva rero bigano byacu kenshi dukorera kuri ivyo cyane none abo bajene nizahe inyungu bakuramwo canke mwebwe mu bikuramwo inyungu izahe inyungu tuzikuramo kwanza nukuri je ndashima turagerageza gukundisha abantu igihugu cyabo nukuri ico ni cyambere ko je ndibuka inkoze n'ikiganiro kesha amakomantere mpurana uranyeretse mukajagaye unyeretse cindakumbura aiza kumbagiye mu cibitoki usanga umuntu amaze nk'imyaka 200 atabona mu Burundi ati hewe kumbe mugasenya hasigaye hasuko jemeruka hari ibintu by'ishambi biki ubu hasigaye ahubatswe neza abarati mucarama hewe jemeruka ari ibiziba ubu harubatswe ibizo byiza nkuko usanga rero ni ibintu bikundisha abantu igihugu cyabo novuga kubakumbuza muhira no kubanyoteza yuko botaha reka nibutse bari ko batwumviza ko ikiganiro ari cugwaruka tweho kuri Radio Isanganiro turiko tuvugana na bamwe muri bagenzi bacu dusangiye umwuga wo kumenyesha makuru basanzwe bafise ama web TV wabo novuga imbonesha kure zo kumbuga ngurukana bumenyi DJ Fani muri uyu mwuga ukora intambamye ntizibura nizahe mbega ukora gute kugira ngo ushore kuzirengera kugira ntiwisange bishobora nko kugusubiza inyuma ibibazo dubaravye ni visite nka dukorana n'abantu barimvye n'abantu ba mbere bagoye cyane gukorana nabo
bisaba ko umuntu yihangana si bose mugabo benshi usanga bisaba ko twihangana dukorana nabo rero n'abantu batabona yuko ikoze ibintu dukora ni ibintu dukunda gusa dusanga twakoze kubera biri mu maraso yacu so ngo ni ikintu uzokora ngo gucugarura amafaranga washizemo usabye nka kamera nta kamera iri musi umuriyoni urantegera none uzi uwo muriyoni kugira uzoshikane kuri YouTube urumva umwanya bigutwara kugira ushikane umurumva ni ikintu dukora twitanga dukora dukunda mugabo wowe ibyo badusubiza wone ati umuntu ningira kamaro mu kazi kacu ningira kamaro kuri twebwe abana ngo bagusubiza ibibi baguca intege je mwe nivyo ndabimenyereye ngene ndabisiyo monta nuko nzi yuko nkora umwuga nkunda kandi atawa wuntegetse ngo ukore umva nubwo mwovuga ibingana gute ari ikintu canje je nkunda I don't care. Muravuga cyangwa mugakora nkabona mengo nta. Uno musi ugejeje he nikushitse ko wishimira uravye ibikorwa vyawe ushitse ko kuri uno musi niki wishimira uvuga ati jewe DJ Fanny ndaryoye kuri web TV yanje kuri studio yanje intambwe narayiteye ndaryohewe. Ikintu ca mbere njyewe naco nuko nateye iteko Burundi. Nateye iteka igihugu cyanje canyibarutse nateye iteka abaririmbyi wazoja akora ikiganiro agire aje live ayifotoze agira iki apostinga banamutinya onati yakoreye ahantu hari micro fantôme yakoreye ahantu umva babana gutinye bavuga ati aba umuririmbyi afise fan benziza ahantu yanyine akorera ibiganiro ko hatoroshe deja umva ico ingyo nova ni en general niteka nateye igihugu cyanje niteka nateye abarundi kazi bagenda je situ abakobwa ndifya kubona nakoze ikintu nk'umukobwa atawunda aragikora narabateturuye abakobwa narabateturuye kuko hariho benshi nabizi nawe yumva mengo yosiga inzara yoshiramo agaplante keza ama makeup meza kugira arindire ko ashaba ama mega ku mugoroba yandikira Isaac no ndukira na $100 ngaho urumva bagatungwa n'ivyo bintu vyonyene mugara naje ko ndakora haronka ico nagiri kandi abantu igishiniza nuko abantu babonye kungena nagenda kura kuva mu 2017 nagenda ndakura gushika naho ubuye aho ngeze bakabona ati wow agejeje akuye yaherenga umva n'esprit abajene beshi je ndamaze kuronka abantu beshi bambwira ngo ndakeneye kuba nkawe urumva ico kintu ngene ari kintu kiremereye muri biteka cyane uva wunguka ikiro byose cyawungu mu bakubwira ati ndakeneye kuba nawe bisigura ko umva uko uwakoze ikintu ciza cyatumye abandi babona kuko nta muntu yokenera kuba ikintu cy'umuntu akora nabi cyangwa umuntu mubi umuntu uzavuga iciza so nuko rero wumva ndabikunda ndanezerewe ku rwego ngeze mu kindi nuko nshima Imana kubona ubu yengeze kuba mfise abakozi 11 babajene ego bavuga ati narose amafaranga yo kugura kubera nkora kwa kanaka urumva nabo nyene ndabifuza igihe cyose niyo dukoze inama ndababwira ati nimukore kuko je hari akantu papa kunda kumbwira ati mwana wanje hari imyaka umuntu ageramwe hasubiye kwiyumvira kure umva kiyumvira ibiri hafi ibiri kure ntubyumvire ijya myaka uyigeze utigeze urondera bayita ngo mahitira utigeze urondera ibizokubeshaho muri kazoza namusigara usega n'abantu kuma uje ngo bana banje ngo kanaka ngo nkubu ngo umwana wa deja afise izindi probleme ziwe akeneye kohezera mbwa ukumva mengo ingorane zawe zose niwe yozigufasha kubera iki uri umuvyeyi utigeze urondera rero jewe ndakeneye kurondera ndakeneye gushika kuri iyo myaka papa yamambwira mvuga ati wow ego Isaac umwanya uri kuri tujana wewe nizaye intambamyi ugira niki wishimira ushitse ko kuri uno munsi mbega izo ntambamyi zirengera gute kugira ngo ntizikubuze kubandanya ico wiyemeje gushikako ego kwanza genda Fanny yakanavuze ku baririmbyi cyo nibuka ikintu wangu je ndibuka hari umunsi umwe nagiye kugirisha igihano mu muririmbyi ntawe mvuze izina ndibuka narifise kamera juste gato ndagenda ariko nta micro nari mfise narifise telefone ndagenda kumubwira ikiganiro arandaba ati mikriri ati we dukore manje ngiza gukoresha telefone so ya telefone ni fresh ati oya nagero ndaguha narishi déplacement narishi biki nahangayitse amaze 2 jours amangayisha umva ni zimwe mu ntambamye duhura nazo ariko kandi zimwe ibi byose twebwe twaravyemeye twaravyemeye tuzobigwamwe uko nyene twariyemeje nivyo nyene nivyo bindi mwavuga vyo gukora ikintu umuntu ukunda voilà mu kintu ukora ikintu umuntu ukunda ukoze ikintu ugikunda uracihebera sana wewe niki kuba kubona menga
hama ica kabiri ndashimiye umuvyeyi wanje ndafise mama wanje ashigikira cyane ndazi ko ari abavyeyi bake cyane bashigikira abana babo mu mama wo mu Kinama areze imfu of course yeah mama wanje arashigikira cyane nijya kamera ndiko ndakoresha niyo yinguri nijya kamera urumva n'umumama abona urumva indoto ziyo avuga ati mwana ntabyo byinshi bise ndagufasha ariko kuri kajye gato nzoronka mwana wanje zo gushigikira mbwira n'abavyeyi bose ariko batwumviriza babonye impano y'umwana bayifasha aho nyene bizobafasha cyane para kuja mu burofa kugira iki mufashe muri iyo mpano yiyo nyene hama aho ngeze si habi cyane ariko kandi sindashika kure cyane ndacyari hafi cyane ndacyari hasi icyo nsaba rero ndasaba yuko mbana mudushigikira badushigikire badusupportinge kudusapotinga biri mu nzira nyinshi duhereye mu nzego zo hejuru badushigikira birashika urabona ibigano byacu bya TV online birashika ukagira kaerera birashika ugasanga wakoza akaerera voilà ugasanga rero ukoza akantu kaba bajugutwe ku muntu sate kaba baje ariko ugasanga rero ntibatujaniranye hagu cyufata ujya muntu nimba ari Isaac yagize herere nimba ari Fanny yagize herere amagana nimba ari umukozi wa Fanny yagize ikosa nimba ari umukozi wa Isaac yagize ikosa kanza ndashimira urabona ko nubu aho tugeze vraiment turafise n'abakozi ibaze twara abakozi ariko turafise natwe abakozi iki ni kintu rero ciza cyane hagu ritunga ry'igihugu ni ikintu rero cyo kwishimira kandi dusaba yuko igihugu gidusupportinga kiduha amaformation erega amaformation atangwa n'igihugu abaduha amaformation turiko tukire tuherere batwereke ati hakora uko kuvy'uburyo naho badushigikire turakina ama micro meza turakina ama kamera meza turakina ama studio agezweho ura bindi bihugu vraiment je ndababazwa cyane nk'umurinje avuye mu gindi gihugu aje mu Burundi canke umushitsi wari wose aje mu Burundi kuri micro sanga kuri kumeza usanga micro zitatu zibiri why kubera iki ama web tv nabe menshi ama television ama radio bacungire gusa bijya bisabwa hama abi menshi barabe amategeko ntaremere ama TV online amategeko ataremere bashiriko ibintu byose bishobora kudufasha twebwe kwibesha ni muri ya ntumbero nyene yo gufashanya abajene muri ya ntumbero yo kwihakazi twenyene leta turazi ko atabuye ifise yo kuduha twese akazi n'ibikunda rero tuko turiyingunganya twenyene badushigikire badusupportinge kandi si leta yonyene wewe usupportinge je ndagusupportinge Fana supportinge je ndamusupportinge twese dufashanye ko twese turakenerani ntagize yo gira uzokubesha rero muri iyo ntumbero uzosanga igihugu cyacu cabaye kinini haje umushitsi mu Burundi ku meza uzosanga ama micro ijana ku buryo bwa ati ego kabisa ndi mu gihugu gifise abamenyesha makuru n'amateleviziyo ego Isaac mutangura ikiganiro canke muheza kenshi murabwira uwo muri ko muraha ikiganiro ati gira murabwira bari ko bakurikira ati gira subscribe ngira ndabishoye kubivuga ego niko nyene gasaba n'uri ko yavuga ati bwira bari ko badukurikira bagire subscribe hama bagire like bagire share bibafashe iki mwebwe mu minota mikeyi mu mwanya muto cyane bigufasha iki cyo bifasha iki bariko barakurikira ego mu minota mike cyane mu masegonde make usabye umuntu gira sabone canke ugire subscribe bifasha yuko kuronka ibiganiro byawe n'ingoga cyo ni cyambe hamica kabiri bifasha YouTube gukura bifasha irya channel yawe kuba irikikura irikiba nini urumva kandi bifasha kuko hari abantu benshi bavuga ati none ko bigare byo tabibona ko basanga kironsa atevye canke kironse bimugoye ariko umaze kugira irya subscribe biragufasha cyane kuronka fast kiganiro washizeko kandi bigufasha kuba hafi y'ivyiwanyu ndamwunganiye n'ama views menshi mu dusubira haba hariho akakengeri yakibagiye ako gakengera utagafyonzeko ishura kuza mugabo kugira ubironke urinda kuza kuri YouTube kubirondera mugabo hari ko akajya gakengera den bashize ku kiganiro uzibona mu telefone kajya mu message yinjira ikiganiro kirinjiye ikiganiro cya Isaac kirinjiye cyo kuri DFTV kirinjiye kubera waragize subscribe kugira kandi akajya gakengera ama views naho menshi yasabwe ko YouTube urana ko YouTube iraraba amasaha umuntu yarabiye kubera hariho ingeso abantu benshi bafise zo kugura link akugura link akaraba ikiganiro agacavayo ajya aba YouTube nayo mengo mbona amahobo mugana abantu bakoresha ajya amahobo barabona yuko
ikintu waravye utari interesse naco ugasanga bagabanyije no gushiramo ama publicité ko abantu ati iki kintu ntaco baraba cyane cyangwa uravye chavayo kubera ikintu kiri interesse mugabo nyari ikintu umuntu yafashe umwanya munini no kukiraba barabona ati ikintu kiri interesse bagenda bashiramo ama publicité again rero twungukira turantu udufaranga ego Fanny 30 secondes turiyivye gatoya niki we ubona usaba kugira ushigikirwe usaba iki ugisaba bande abajene bo bahanuye iki 30 secondes turiyivye ego ikintu no saba kwanza abadukora bariko barumviriza isanganiro nuko bobana badushigikira bashigikira tubwe ugwaruka guitanga gukora ivyo bintu kuko umva nabasubire ko bitwara uburyo hama nkabasaba yuko leta yo dushigikira hagize nk'ikintu uja kurondera tufate nk'ubu ushaka gukora ikiganiro ahantu ugiye muri meri baguha urupapuro bakorohereza kugira uze kugikora kuko hari igihe ugenda kugikora ndavuga ngo wowe urinde ndiwe je ko ndashima Imana ko ya RTNB biramfasha bamba fise rya baje RTNB urumva baba banzi yo kunda kumbona cyane kuri RTNB kuko nkaya ma TV bose bafite ama smartphone bashobora kuraba ivyo kuri YouTube mugaje ko RTNB abantu benshi baranzi so ngiyo ngire nk'ubu gukora ikiganiro ngo wowe n'urengane nguyo izake navyuka kuri aeroport bamusubije ngifate ngira niba tworohereze baze baraduha uburenganzira twati haje muri rimwe kanaka tugere dutora urupapuro yuko tuza kuba kugira kuvura iyo evenement twinjira atakintu batatugoye batureka twinjire dufate iyo evenement y'amategeko batworohereze hama nkabanshimiye ndongera sabugwaruka umuntu wese afise passion ikintu agomba gukora n'ukuri nagikore kandi akora ikintu kiri muri ntagikore ko yabonye Fanny yagikoze cyangwa madame yagikoze gikore kubera ari passion yawe hama uzogenda uri develop kuko ari passion ugenda urarondera ikintu wongerereza kugira urushirizeho murakoze cyane murakoze cyane in second nashaka sabe kandi n'imihora ama limited n'abaki imihora igerageze no kuri ishireho uburyo bukuye kubera abarundi barabe YouTube ari benshi Facebook WhatsApp barembeje murakoze cyane ikiganiro tweho cy'ugwarukanye hano kirangiriye mu dutunge kuri no minota turengeje ko twari kumwe na Isaac DJ Fanny bafite ama web TV tweko bariko tuganira byinshi murakoze cyane mahike kaze neza kuri micro Innocent Mbovimana mu winga bw'ivyuma turabasezeye naho utaha DF TV Tunda Juhudi.